Turabaramukije abakunzi ba Mabayi Media TV, twizere ko mumerewe neza, na twebwe turashima Imana yo isubiye kuturonsa uyu mwanya wo gusubira kuganira na mwebwe. Ariko kandi turabasaba imbabazi canke ikigongwe kubera tumaze iminsi tutabashikiriza bishasha kuri iyi mbonesha kure yacu ariyo Gwanyu. Ntibyavuye kuri twebwe rero nuko imashini dusanzwe dukoresha yagize ikibazo bica bituma natwe tubura ukuntu dushobora kuringaniza ibiganiro tubashikiriza. Reka rero tubasabe mwebwe mwese bakunzi ba Mabayi Media TV kuba bipfuza iterambere rya Mabayi Media TV ko modufasha kugira natwe tubandanye tuja ku kivi. Abo kwipfuza rero kugira ico baduterereye boduhamagara ku nimero ifise na WhatsApp akametso ko guteranya 257 69 134 954 plus 257 69 134 954. Turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 ku mugwa mukuru wa komine Mabayi ahabereye inama ya komine, ibyo benshi bita conseil communal mu gifaransa. Iyo nama ikaba yari yerekeye gutora musitanteri mushasha asubirira uwahahora. Uwo nawe akaba yahagaritswe n'ubushikiranganji mu byo bujeju harimo intwaro yo hagati mu gihugu kwigenekerezo rya 10 ukwezi k'umunani umwaka wa 2023. Abajenama bagize iyo nama ya komine bategezwa kuba ari 30, ariko iyo nama yari yitabwe n'abajenama 29. Wa 30 akaba yari uwo yarasanzwe arongoye komine Mabayi. Muti rero amatora yagenze gute? Abitoje muri ico kibanza cyo kurongora abene gihugu bo muri komine ya Mabayi bari babiri. Uwa mbere yari Izomporera Jeanne, uwa kabiri yari Niyimbona Theophile. Abajenama ba komine Mabayi baciye batangura kuja mu kazu k'itora, bahejeje bose basanze amatora yagenze kugukurikira. Izomporera Jeanne yaronse amajwi 21 ku 29, ni kuvuga 72 n'ibice 4 kwijana, 72.4%. Niyimbona Theophile yaronse amajwi 8 ku 29, ni kuvuga 27 n'ibice 6 kwijana, 27.6%. Musitanteri mushasha yatowe ababaye umupfasoni Izomporera Jeanne. Nkuko rero twabyiganiwe n'abakurambere ku mateka ya komine Mabayi ngo n'ubwa mbere komine Mabayi itwawe canke irongowe n'umupfasoni. Twobibutsa ko mu makomine 6 agize intara ya Cibitoke ko zibaye komine zibiri gusa zirongowe n'abapfasoni. Izo nazo akaba ari komine Mugina hamwe na komine Mabayi, kandi zikaba zisanzwe zihana imbibe. Mabayi Media TV rero irakeje bimwe by'umwihariko musitanteri mushasha wa komine Mabayi Izomporera Jeanne hamwe n'abene gihugu bose bo muri komine ya Mabayi muri rusangi, na cane cane abapfasoni. Reka rero tubashimire cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye, tuzoba dusubira hanyuma. Kuba turagira sabone cyangwa subscribe muca muraba aha munsi y'iki kiganiro aho handitse sabone cyangwa subscribe mugaca muhakora. Mumaze gukora ko muca mubona hari agakengeri muca mugakora ko, muca muraba handitse tout cyangwa all nahone muhakore ko kugira ibiganiro byacu byose zo kumadusha kuri Mabayi Media TV bizoje birabashikira byoroshe. Turabashimiye rero cyane, ahasigaye naho butaha. Bye bye.